iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako ibigezwe ko biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane, ariko tukaza kuraba kuyarabana n'umutekano. Tugiye kugaruka ku rupfu rwa Corporal Chef Dieudonné Ndikumagenge yoba yishwe. Abo mu muryango wiwe baravye ingene urupfu rwe rwabaye bavuga ko hingiyi ari operation yoba yarateguwe. Ese ni bande boba baramwishe? Se urupfu rwe rwoba rufitaniye irihe sano hagati y'ibihangange bikomeye mu gisirikare ndetse na bamwe mu barwizatunga? Vyose tukaza kubibabwira. Aba bose rero akaba ari abo mu ntara ya Cibitoke boba bavugwa muri uru rupfu rwiwe. Umusirikare Dieudonné Ndikumagenge yoba yaragandaguwe kuwa gatatu uheze igenekerezo ya 21 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu Nyamitanga mu ntara ya Cibitoke aho yarangurira amabanga. Abiwe ntibigeze bamenyeshwa icishe uwabo, bakaba bipfuza umuco kucabahekuye. Dieudonné Ndikumagenge uyu akaba yavuka hitwa Mukoni ku mutumba Rubumba muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Yakorera kandi mu kirindiro c'igisirikare mu Nyamitanga akegukira kampu Cibitoke. Amakenga ava mu muryango we nk'uko nari mpejeje kubabwira, baribaza ico bacarabahekuye uwabo, ariko tugiye kubabwira vyinshi vyaranze operation y'urupfu rwiwe, ndetse binagaragara ko uru rupfu rwiwe rwari rwateguwe kandi rwizwe ko neza cane. Amakuru ava mu biwe avuga ko Corporal Chef Dieudonné Ndikumagenge yari yabonye ibimenyetso bitamuhumuriza kuva ku munsi w'Imana uheze, hakaba ari ku igenekerezo y'18 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Abo muryango we bagize ico batangaza, bagize ati twashaka mudufashe gutohoza nk'uko mwafashije benshi ku rupfu rw'umusirikare yitwa Dieudonné Ndikumagenge rwabaye kuwa gatatu ku murango isaha 5 z'umurango kuri position Nyamitanga mu Cibitoke. Uyu yatwarwa muri kampu Cibitoke aho yari amaze iminsi yitabariza ntibavyumve. Nukuvuga ko kuwa Mungu ngo yoba yaramanutse mu gisagara ca Bujumbura araramukanya n'inshuti ziwe n'abagenzi, ahava isaha 12 n'igice. Yurira bisi ngo yariko itwarwa n'umuntu w'umukobwa namba atari umugore. Ngiyo bisi rero yayisanzemwo abagabo 6 ngo bose baca bamubwira ko bari bamukeneye ngo boho ntaho uducikira. Nawe yababajije ati jewe mundondera ko iki ko atakibazo dufitaniye kandi ntanabazi, none jewe muranzi? Nabo ngo waratubujije kuronka amahera, ngo bo tuba dufise amagunira y'amahera. Aho rero ngo Dieudonné Ndikumagenge yari yicaye impande ya konvoyeri, aca arahavaja ku ntebe imbere, niho yabona ko bisi iriko itwagwa n'umukobwa. Bashitse ku bariyeri ngo Dieudonné yahavuye aca mw'idirisha ariruka gushika kuri position. Bukeye nahone ngo baramukurikiranye aho yari agiye kumesura impuzu ziwe, nahone arahunga. None ngo kuwa kane babonye ikiziga mu bitaro vy'abasirikare bababwira ko yishwe na grenade. Turasavye ko mwodukorera amatohoza mwamukoze cane tumenye aho ukuri kuri. Mugire umugoroba mwiza, Imana ibarinde. Ubu n'ubutumwa rero aho mu muryango wa Corporal Chef Dieudonné Ndikumagenge baba barahaye Pacifique Ninahazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu, ngo abafashe kubatohoreza ku rupfu rw'uwabo abo binyegeje inyuma yo kubahekuza. Uru rupfu rero biragaragara ko hari urupfu rwari rwateguwe kandi dosiye yari yizwe ko neza cane. Benshi bakibaza ingene umuntu baragiye mu gisagara ca Bujumbura acurire bisi akabonamwo abo bagabo 6, ngo ushobora kwibaza ko bitari ivyateguye, ashobora kuba yarabasanzemwo nk'abagenzi. Ariko icatangaje n'ingene bagumye bamukurikirana no muri Cibitoke aho yagiye kumesurira impuzu, naho baramukurikira. Urupfu rwe rero rukaba rudasiguritse, akaba ari nayo mpamvu rukeneye amatohoza cane.
natwe turakomeza gukurikirana ivy'uru rupfu rwiwe turabe niba hari umuco uza kuboneka ikiza kuja ahabona, natwe turaza guhita tukibagezako. Buramatari w'intara ya Kirundo nawe ahamagarira abenegihugu kwigarama babahenze bakabagurira imirima itarera. Nk'uko biri mu itangazo Buramatari w'intara ya Kirundo yashize ahabona kw'igenekerezo ya 21 Ruheshi ryerekeye idandazwa ry'imyimbu mu ntara ya Kirundo, Albert Hatungimana asaba abenegihugu kwigarama ababahenze bakabagurira imirima itarera bimwe bita imigwazo. Ngo nico kimwe n'abahenze abenegihugu bakabaha amahera avyara inyungu. Buramatari Albert Hatungimana amenyesha ko abenegihugu basabwe kureka kuyabasubiza ahubwo ko bakwiye guca babashengeza imbere y'ubutungane. Agira ati kuvyerekeye imigwazo abahenze abenegihugu bakabagurira imirima itarera canke bakabaha amafaranga avyara inyungu, abenegihugu basabwe ko bigarama bareke kuyabasubiza bongere bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane. Ivyo akaba yarabishikirije inyuma yaho Martin Niteretse umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano amenyesheje abanyagisagara ca Bujumbura ko uwarishe amahera yo kugura umurwazo ko atazosarura. Akaba ari kw'igenekerezo 15 Rusama uyu mwaka w'2023 aho yagize ati ubu uzokoresha inguvu agomba gusarura umugwazo nyene vyo yabirimye azoce ambwira tumufatire ingingo. Ngibi rero ivyo Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana yo baratangarije abene igihugu agendeye ku ngingo yafashwe n'umushikiranganji wa mbere Murantunge, umushikiranganji ajejwe ubushikiranganji bw'iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu Martin Niteretse kuri ibi birabana nabo mu gisagara ca Bujumbura bagiye baja kugura imyimbu ahantu hagiye hatandukanye mu zindi ntara. Murano makuru reka tuyabandanirize ku bindi biriko biravugwa cyane bigezweko muri uyu mwanya, aho tubabwira yuko guhoba habonetse ubwoko bw'imbabura bateka ko hakoreshejwe bioethanol ihingurirwa mu Burundi. Urunani rw'amashirahamwe SCP Association Assemblée pour la Protection de l'Environnement AI ndetse n'irindi rimwe akora mu bijanye no gukingira ibidukikije yashize ku mugaragaro imbabura zikoreshwa mu guteka hakoreshejwe bioethanol isanzwe ihingurirwa mu Burundi nyene. Ivyo bikaba vyarabaye ku munsi w'ejo heze wa gatanu igenekerezo ya 2023 Ruheshi uyu mwaka w'2023. Bikaba vyarakozwe mu ntumbero yo kwifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ubugarwa n'uruzuba ku civugo kigira kiti dukingira amashamba yacu mu kurwanya ubugararwa n'uruzuba. Izo mbabura zikaba zikoreshwa n'iritiro imwe ya bioethanol mu gihe kilo c'amakara kiba kigizwe na kilowate zitatu. Ivyo rero ngo bisigura ko nk'uwo keneraga guteka ibiharage yokenera ethanol ingana n'amaritiro 300 mililitiro 300 zikoreshwa mu kiringo c'isaha n'inusu. Arumeri Munezero akamenyesha ko izo mbabura ziriko zirakorerwa ubushakashatsi ku buryo mu minsi iri imbere umuntu azoba ashobora kongereza canke kugabanya ubushuhe. Akaba kandi amenyesha ko iyo bioethanol atangaruka mbi ifise ku magara y'abantu kuko iyo iriko iraka hasohoka ethanol n'umwuka w'amazi. Ikindi nta kamoto itanga nka kurya k'umwotsi w'inkwi canke peteroli canke gaze, aho benshi usanga babikoresha amaso yabo yatukuye. Uburundi rero bushobora guhinduka ubugararwa mu myaka 20 nka hamwe atacokorwa. Kubwa engineeri Baninganizigo Innocent arongoye urwo runani ngo sagaseseshwa rumuri. Ibimenyetso vyerekana ko Burundi bushobora guhinduka ubugararwa birahari. Akaba atanga akarorero k'ukuntu ahatari hake mu gihugu amasoko y'amazi yatanguye gukama, ivyatsi ntibigikura ngo bishike hejuru cane, amashamba yaheze ateba, amashamba aturirwa, imyuzurire yibonekeza, imvura itakirwa ku gihe hamwe n'imiriro ya Nyakanga yibonekeza mu mashamba ahatari hake.
Innocent arongoye urwo runani avuga ko ibice 95% vy'ibikoreshwa mu guteka biva mu giti kandi ivyo bigaca bituma ibirometero kwadarato 64 vy'amashamba ari vyo bitakara ku mwaka. Mu Burundi ngo naho urugero rwo gutema amashamba ruri ku bice 9 mu gihe urugero rwo gutera ibiti ruri ku bice 7%. No kuvuga ko ngo ibice biri vy'ibiti bitemwa bidasubirizwa ngo ivyo rero akaba ariyo mpamvu nka hamwe tacokorwa mu myaka iri hagati ya 15 na 20 bigizwe n'amashamba mu Burundi hegitari 172 vyose bizoba vyaheze. Ndagukengurukiye rero wetubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe aho baherereye hose nabo kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. N'umuhuza TV Imana bahezagire.